hari abantu Imana igiye kwambika ubwiza muri domene kanaka z'ubuzima, aho ata kintu na kimwe caba ico ku kazi kizokunanira gukemura. Imana igiye kukwambika ubu bwiza ku buryo hari n'ibintu abantu bazoguha kugira ngo bagushire mu mitego, ariko n'ivyo bazoshiraho kugira ngo ugwe mu mutego. Ndavuze muri kino gitondo ngo hari ubwiza bukureko ku buryo ata mutego n'umwe uzoshobora kugutuma unanigwa. Hariho abantu mukorana bakugwanya, hariho abantu mubana bakugwanya, hariho abantu muri concurrence bakugwanya, hariho abantu bakugirira ishari bagutega imitego, ariko ndakubwiye ngo hari ubwiza bw'Imana wahawe bugiye gutuma nubwo hari bikugwanya ata muntu azogushira mu mutego ngo uwugwemo. Ariko naho bazogushira mu mitego nk'iyo umugore wa Sheba yahaye Salomo, ngo Salomo ngo amwishura ibibazo vyiwe vyose atana kimwe ananiwe, atari kubera ko Salomo yari special, ariko kubera Salomo ijambo ryatubwiye ngo yari ku ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bukugira special.